nagomba ndabamenyeshe yuko kuri uno munsi uri hejuru turamutse tugize umunsi ugira gatatu turiko turatanga ibitungwa bito bito mu ntumbero yo gushira mu ngiro wa mugambi wa nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu Burundi yuko urugo rwose n'imimuri biteza gutunga inkwavu zitanu. Uno munsi rero ugize gatatu. Ubwa mbere twatanguriye muri komine ya Musongati aho twatanze inkwavu 260. Turasubira ubugira kabiri muri komine ya Bukemba aho twatanze inkwavu 180. None uno munsi inkwavu 320 ngaha muri komine Mpinga-Kayove. Inkwavu zihabwa amashirahamwe y'abakenyezi bo ku mitumba. Tubuza abakenyezi sinihenze kubona ntavuza abakenyera rugamba kuko n'amashirahamwe ahurikiyemwo abakenyezi bose. No kuvuga ko rero Cndd-Fdd ifasha bose. Muri mugambi rero twiyemeje ko mu ntara tuzotanga inkwavu 1790. Tugashaka ko uwo mugambi tuzoba twawusozereye itariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka nyene wa 2023 atakiduciriyemo. Hasigaye komine ya Rutana nayo twibaza ko tuzoyiha ku itariki 27 z'ukunyene. Hanyuma komine Gitanga tukazoyiha inkwavu 250 ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu. Hanyuma komine ya Giharo ayo tuzosozereramwo tukazoyiha inkwavu 400 mu mazona 4. Twahisemwo kuziha abakenyezi kubera ko abakenyezi murazi ko ari bo bazezwa nzu, yo basigara muhira iyo abagabo nabo bagiye kuronderera urugo. Iyo umugabo atari hafi birashika umukenyezi rero ugasanga aragondaniwe, aragize utwakenera, mugabo ugasanga nta mikoro afise. Biroroshe rero iyo agondaniwe kwikora ku gatungwa gatoya nk'agakwavu canke n'inkoko. Niyo mpamvu rero twagize tuti abakenyezi nabo bishoboke ko bashobora gusigara bararaba urugo baronka ivyankenerwa byose. None rero turiko turaraba umugambi aho tuwuteje kw'iryo hangiro twihaye. Turabona ko tugeze ku bice 42 n'ibice 45 kwijana. No kuvuga tumaze gutanga inkwavu 760, hakaba hasigaye inkwavu 1030. Sibi gusa twaranguye mu myaka iheze, twaratanze n'ibindi bitungwa bisumba inkwavu gatoya arizo mpene, aho twatanze impene 875 ku mitumba yose. Tukaba twazihaye amakoperative sangwe ahurikiyemwo abene gihugu ku mitumba yose. Tukaba twarashoboye gutanga imbuto y'ibigori bita Cndd-Fdd, imbuto irobanuye ku mitumba yose igize intara ya Rutana kwa 131. Tukaba aho twatanze toni 8 n'ibiro 50. Tukaba twarafashije bimwe biboneka mu bijanye n'indero aho twahaye intebe 1134, amashuri yarazikenye gusumba yandi. Tukaba kandi nyuma yaho twarafashije mu bijanye n'indero nyene tugatanga imatera 265. Ibi nibikorwa rero bidutwara uburyo. Ubwo buryo nabwo nta handi buva mu Abagumyabanga, bamwe b'amadekre canke abadandaza canke abandi bakozi ba leta, ariko nta mwene gihugu muto yatugora. Abo rero nibo babikora babiryoherewe, bakagira bati reka twebwe nitumere nka babandi bavuga ngo ukiza kiri wabo, ahubwo tugaruke dufashe batoya bari hasi yacu. Ndashima
kandi ashimira cyane gose abagumyabanga bo mu ntara yacu ya Rutana ingene bitaho ibikorwa vy'iterambere. Ndashimiye kuri uno munsi kandi abagumyabanga bo muri komine Mpinga-Kayove kubona bashoboye gukora ibishoboka byose bakarengera n'ibindi byari bibagoye mugabo bagatanga intererano kugira ngo zino nkwavu zishobore kuboneka. Izi nkwavu zose uko ari 320 zikaba zatwaye miliyoni 4 n'ibihumbi 800.